nta kindi novuga atari ukubatumira abazoza ari benshi kandi turi ngaha twiteguye kugira ngo tuzobanezereze nk'uko vyama. Murakoze cyane. Kwa Double J once again, Bad Boy Killer, cyangwa mwite Ntagaso, liteguye cyane kuri festival izohuza abaririmbyi batandukanye. Baza ko ndi tayari ivyo abantu bazoshaka nubwo bazoshaka ko umuntu ahagarara ku maba tuzoba turi tayari. Vishu umuziki w'abantu benshi uzi n'utarawumenya ndamwifurije kuza kubera ko Black FM riri ya festival Kiriko Akil. Nibaza ko byinshi bagenzi banje tuzoba turi kumwe babivuze, ariko nanje kuri kote yanje azoba ari iteka ridasanzwe guhurira ku butambiro bumwe n'abaririmbyi nka Vishu, Bface, Double J, turi benshi nanje ntahari ko uwo munsi nanje hari igihe ugira akabazo. Turafise company to Glamour Ladies, ndetse tuzoba tujeje protocol kuri uwo munsi, protocol nziza cyane. Dusanzwe dufise n'ibindi bisata dusanzwe dukora, video vixen professional, turamaze kugaragara mu ndirimbo nyinshi zitandukanye z'aba artiste bahani wacu ndetse no hanze y'igihugu. Umuririmbyi kuva muri WCB hari umukobwa yavuye iwacu yabonetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo byose ni ibikorwa turimo bisigura ko Black FM yatwizeye gukorana nabo. Nibaza ko bizogenda neza kuri uwo munsi, hazoba ari protocol nziza cyane. Ndabaramukije mwese muri hano muri kino kibanza. Amazina yanjye nitwa Starboy The Ship. Nkasanzwe ndongoye ikinyamakuru Star TV kigeze ku bihumbi 130 by'abasubscribers. Abasanzwe nkora kuri Star TV kandi amemita nkaca nkora no kuri Buja TV. So turi mu kibanza cyiza cyane, gerageje kuraba imeza ziri hano zirashajije zisa neza. Novuga yuko ziri ko aba artiste bagize kino gihugu cacu na cyane mu muziki, kuko aba artiste twari dukeneye muri no evenement barahari. Ni Black FM Festival deuxième édition. Première édition ndibaza mwarayibonye, yari édition nziza cyane yabereye kuri zone Kinama. Mwarabonye ko ikibuga cyari cyuzuye cyane, mburi muntu wese yatashe aryohewe ameze neza cyane. Rero Black FM yatuzaniye deuxième édition muri kano kanya izobera kuri ETS Kamenge. Ni ku munsi wa gatandatu tariki 26 ukwezi kw'indwi uwo mwaka nyene turimwo. Ugerageje kuri abantu bari hano, aba artiste bari hano ni beza cyane, ariko kandi hariho n'abari inyuma batarashika. Nibaza yuko ari evenement atari yo gusiba. Twagiriwe nibakwe n'usanzwe arongoye Black FM ari hano, nawe ni n'umuntu wo gushimira kwera ko kino kintu yazanye. Ariko kandi ni juste kugira introduce kino kintu. Nibaza ko hari ababijeje hano baza kugira icyo batubwiye. Turahereza ijambo usanzwe ari directrice wa Black FM, kumbure ase n'utubwira uko buri kintu cyose gipanze. Murakoze. Ndabashimira kubona mwatwitavye. Hari benshi batarashika, mugabo nibaze yuko twotangurana n'abahari. Uherutse hari abari bahari, twarabemereye yuko hazoba iyindi conference de presse. Akaba ari uno munsi, akaba ari akaryo keza kugira dushobore kubereka bamwe mu baririmbyi bazoba bahari muri Black FM Festival edition ya kabiri. Duhiriwe duhishije n'uwateguye iyo festival, ni kuvuga CEO wa Black FM. Uno munsi akaba ari kumwe natwe. Twarabemereye yuko azoba ari festival nziza, azoba ari festival irusha edition ya mbere uko yari imeze. Uno munsi turi kumwe na CEO wa Black FM, tukaba turi kumwe na directeur wa festival, nawe nyene iyi edition ya kabiri turi kumwe ngaha anye. Ibibazo kabisa baravyishura byose kuko murabona yuko team ikwiye. Tukaba turi kumwe n'abaririmbyi kandi batandukanye, nabo nyene bari ngaha anye kugira mushobore kubabaza byinshi maze babishure. Rero nibaze yuko ntabarambiye kaze mwisanzure mu bibazo byanyu byose kuko ababishura barahari. Reka rero ntikaze directeur wa festival
Dugamba kaze. Kubahwa abamenyeshamakuru, banyakubahwa abaririmbyi, banyakubahwa ba manageri bari hano n'abarongozi b'iradiyo Black FM, mbese n'umupatro boss wa Black FM, ndabifurije imigisha ndabahe n'ikaze. Uyu munsi n'umunsi wo kwibutsanya mu ijambo rimwe tuberekeye abartiste bamwe mu bazoba bari mu giteramo ca Black Film Festival kizoba le 26 kuri TS Kamenge. Ukuntu festival iteguye uyu mwaka itandukanye gato niyabaye mu mwaka w'2022 kuri zone Kamenge, kubera kuko uyu mwaka twashizemwo hariho grand concert zo 26, hariho competition y'imigambi y'abakenyezi bafise ibintu bakora bisaba imitahe mito mito, abo nabo collect de projet yarabaye. Vendredi hazoba preselection, bivuze ngo samedi hazoboneka rero abakenyezi 10 imigambi yabo yabaye selectionné kugira ngo baje muri finale. Abo nabo ku munsi wa samedi bakompeta imbere ya jury tutovuga aya mugabo y'abantu bari kompeta babizi kandi babizigirwa. Ico gihe rero twamenyesha imigambi 3 ya mbere kugira ngo ihabwe agashimwe, yongera ikorerwe coaching na visibility umwaka wose kuri radio yiwacu. Ubwa kabiri hariho ibindi bintu bitatu bizoba le 24 z'ukwezi kw'indwi nyene ku isoko mu Kamenge. Tuzosukura isoko, ni muri wa mugambi w'umugore w'umufasoni w'umukuru w'igihugu wa zero déchet. Tuzoza kwifashanya n'abanyagihugu mu Kinama rero mu gusukura isoko ya Kinama. Uwo musi nyene haci haba iciswe street rap na street dance. Kuvuga ni kubera iki? Ni kubera murazi muri kitire y'iwacu haravuga ngo abaraperi n'ibirara ngo bakure mu ibarabara. Haje hantu rero bavuga hari birara, hari detala ifuko tujayo n'abandi tubakureyo Kamenge. Iyo nayo izobera ku isoko mu Kamenge no kuri Kotebu. Pourquoi? Ni kubera twibaze yuko hazoba hari abantu benshi kumbure bo bihimbarirwa gusumba nk'ahandi. Alors uwo musi rero tuzokora street rap na street dance hamwe na zero déchet. Twitegura rero musi wa 26 batura mugabo hazoye igiteramo kidasanzwe. Urabona ko tukona n'abartiste beza cyane ba mbere mu kino gihugu, niko novuga mbere ba mbere muri yase. Murazi ko umuziki wacu aho ugeze no musi ntitukigwana na yase, tugwana n'abanyamerika n'abanigeria nibo dupambaye promo, kandi aba bari mu bantu bafashe bari ya mbere mu kugwana ngo rugamba rwo konkiransa isi yose muziki en general. Alors uwo munsi azoba hari abartiste babona hano, hiyongereye ko Natasha, hariho Lino G, Monia Fleur, hariho Wonderful Boys, hazoba hariho Dino Boys, hazoba hariho n'abandi benshi mwabonye ku mafishe atandukanye. Rero ico gihe kwinjira ni nko kuri gusa, ni igiciro navuga ntigitera umworo gutwenga, amafaranga 500 vyonyene. Umuntu azora babasani yipfuza, kubera kuko no mu rwego rwa festival, iyi festival yashizwe kugira ngo ihuze abartiste, abanyempano n'abafana babo. Bamenyesha makuru bazoba hari, abakinyi ba football bazoba hari, hariho abemeye ko bazohashika. Abartiste hazoba hariho n'umwanya wa open mic ku mufana yipfuza kugishavuze kuri Bface, kuri Kingorongoro, kuri Double J, kuri Kiriku n'abandi batandukanye. Dufise aba DJ beza, hariho DJ Nisi hariya tunamushimira yemeye kusupportinga kino gikorwa. Afise nawe inyuma yiwe aba DJ nka 4 bazofashanya. Turi kumwe no mu Kongole le jeune Zairwa là-bas, ça va. Donc yaremeye kuza gusupportinga initiative ya Black Film Festival, nawe tumushimira. Tunashimira rero n'aba MC, hariho Flavia yaserukiye abandi bari kumwe, hariho MC Gaël Juste hamwe na Fulgence Mika, bose bazoba hari. Hariho rero bahoze batwandikira batubaza ati mbega akabirya naka uyu mwaka kugira ngo muravye aya masura y'abartiste, hari strategie twakoresheje yo gukolekta amazina. Ntabwo narondeye Bface, sinarondeye Kiriku, sinarondeye nde, ahubwo twaciye ku ma media yose turondera chaque media duhe abaririmbyi 10 ubona boza muri no festival iwacu ufatika ukuntu wumva imeze. Rero bacha barapropose amazina, kiretse radio etnebe yo nyine taronse umwanya, abandi bose baraduhaye. Icyo twakoze
twaraba baje kenshi 200 ba mbere ariko turavuga tuti kubera ko radio ikuza impano zabizisango zikuze na zishasha twekana twakoze twirondere natwe abantu ni bande basa nabibagiranye ni bande umenga ntibo kiretse ka je ntemera ko ijambo mu underground ndagemera gake ni bande mwe mwita underground twoza n'abasumuzi turakoresha ubwenge bw'iwacu rero turabatora kumbe no muzobona cyo mwabonye no kumafisha ntarandiriye rero nagira nshimire amameze yadufashije gupambana mu kumenyesha igiteramo nta munyamahanga ari mu kiretse ujya mwene data bahahijya kidogo naho ateramira Bujumbura agaca yitahira muhira nahijya donc rero nagira nsabe abarundi abanyamahanga bazitwerekana imbaraga z'ibintu by'iwacu abartiste bari ready baza kuvyivugira twebwe twiteguye kuva kera ibintu byose biri ku murongo amasaha azokurikizwa kuri kwamye abarundi bazoza mu giteramo bazotaha hakiri kare kwidepasa bizoborohera ico kunywa kizuba gihari byo gufungura ni agogo donc isango no turindiriye cyishimira directrice namusuza n'ijambo ryampaye Imana ihezagira abarundi n'abanyamuziki. Directeur wa festival Dingi nongera nshimira n'abandi beko barashika karibu Bifest twatangura tarashika reka mbandanye mpijambo ngaha anye kubona twatewitse kuno musisi wakaba hari arabibwira karibu ku mazina banzi nka Jojo Town uyu munsi nkabandi ngaha hama mbanze nshimire buri media zose ziri ngaha kuko I believe yuko yabatari mwebwe ntituba turi aho tugeze ubu kuko nkuko Dingi yabivuze nta munyamahanga arimwo kugira ngo promoting iyi festival igere kure na believe yo tugeze muri plan yo gukora festival donc abari mu rwego rwo gukuza umuziki ndundi so nongere shimire n'abaririmbyi ku bwabo kuko nibo bafisemo uruhare rukomeye kugira ngo uyu muziki bakomeze bawusunika nubwo bitaba vyoroshe rero buri muntu wese ndamushimira ari ngaha avyishi yabivuze Dingi igihari a festival ya mbere mwarayibonye ukuntu yaginze hari huzuye nico gituma twagerageje duhiga handi hantu hagutse kugira ngo buri mwana wese wo mu Burundi ico gihe azove hanezerewe arose umuzika ashaka murabona bari ngaha abandi nabo bafatiriwe ariko igihari nuko twebwe twipanze gatanu kuri gatanu kugira ngo tubashikirize ibyo dushoboye nabo babahe ibyo bashoboye kuko nkuko Dingi yabivuze mu kuba pikinga twarebye abantu bariko barakora kuko umukozi arangwa n'akazi rero mu gihe bafise akazi kari mu gikoni bategezwa gushikiriza kuba fans babo why not reka tukibakorere hanyuma namwe babahereze ibyo babakorera so ndumva ico fise cyari cyo kandi namwe murakoze tumukomera amashi the boss kubera ko nibaza ko bano ba artiste bari hano nta numwe akwiriwe kurabwa ku mafaranga 500 bisigura iki aba artiste barabonye yabo the boss aravuga ati kumbure kugira buri murundi wese abone bano ba artiste reka ngabanye igiciro nico gituma twomwongera andi mashi arayakwiye so muri kano kanya tugira duhereze ijambo bamwe mu ba artiste novuga yuko bazogaragara muri kino giteramo n'aba artiste beza cyane n'aba artiste ugerageje kuraba n'indirimbo bafise muri kano kanya ziri on trend ndetse na performance zabo mwama mwazibonye mwe mukunda gupostinga ku ma YouTube channel ama views turayabona bizigura ko n'uwo munsi tuzoba duhari kugira dushigikira ico gikorwa tubandanye kubona ama views turahera hano kwa Bifest on the floor kumbure nabo bagira ico bashikirije Girugishaka Boniface aka Bifest on the floor nibaza ko icadukoranije hano bakizi ko ari festival igiye izo ku munsi wa gatandatu ni kwa munsi wa Mungu cyane kwa gatandatu nta kindi novuga atari kubatumira abazoza ari benshi kandi turi ngaha twiteguye kugira ngo tuzobanezereze nkuko vyama murakoze cyane Yo, nitwa Double J once again. Bad Boy Killer. Cyangwa nyite ntagaso. Yiteguye cyane.
Nditeguye cyane kuri iyi festival izohuza abaririmbyi batandukanye, zoba ari ibyishimo bidasanzwe guhurira hamwe n'abaririmbyi benshi babikora neza. Ubundi dukunze guhura turi nka 2 cyangwa 3, ariko turi benshi kujya n'abanyagihugu bavyitavye, nibaza ko atari ibintu byo gusiba. Rero ku bwanje nivugiye n'ibyishimo bidasanzwe gukorana n'ino radio nsanzwe ndi umunwanyi wayo, kandi ibikorwa byanje bikaba bishikira abanyagihugu biciye kuri iyi radio. Rero ni ibyishimo bidasanzwe gukorana nabo, bazoze bari benshi kudushigikira. Twe turi tayari kubikora neza ku bwabo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Kubera ko harimwo ibiteramo nk'ibi ushobora kugira competition hagati yabo. Est-ce que je nabishoboye? Naka yabishoboye? Bon, yansumbijiki, je namusumbijiki. Donc harimwo no kwiga. Kubera ko kenshi abenshi tuca gira za systeme zacu zo kugara umuntu mwino minsi mu vya byinshi, kandi ndiko ndazunguruka hafi igihugu cose nongera nisubiriza. Nibaza ko ndi tayari ivyo abantu bazoshaka, nubwo bazoshaka ko umuntu ahagarara ku maba, tuzoba turi tayari. Vishu umuziki w'abantu benshi uzi n'utarawumenya ndamwifurije kuza, kubera ko Black FM ririya festival mbere nagira ibibako ni ya mbere niho narindi za ko abaje mbere bibuka ibintu bakoze kuza nyinshi batandukanye nkuko mwagira juste gutumira abantu ndababwira ngo kaze le 26 ndi Kiriku Akil. Nibaza ko byinshi bagenzi banjye tuzoba turi kumwe babivuze, ariko nanje kuri kote yanje zoba ari iteka ridasanzwe guhurira ku butambiro bumwe n'abaririmbyi nka Vishu, Bface, Double J, turi benshi nkuko babivuze n'ibikunda kuba. Ego ni iteka ridasanzwe. Murakoze cyane. Ok, merci beaucoup. Moi c'est Prince Dar le Padre aka Mr. Ego. Je viens de la RDC, République démocratique du Congo, et je me sens très honoré aujourd'hui d'être invité parmi vous à participer à ce festival qui est organisé par Black FM. Je me sens très honoré d'être parmi ces très grands artistes et de participer à ces festivals. Donc, je vous invite tous à être là. J'invite toute la diaspora congolaise ici au Burundi à être là, C26. À ETS Kamenge. Merci beaucoup. So, okay, nanje ndumwe mu ba DJ bongeye kwizegwa ukorana na Black FM Festival deuxième édition. Shimire Black FM kandi muyikomere mashi cyane. Nitwa Petit Dani. Kunshura ni byishimo ntangere kubona Black FM yakoze ibindi bintu si bya bose. Nashaka muyikomera mashi. Si muyikomera mashi.
nta byinshi bise novuga ni ukubatumira kuri uwo munsi le 26 samedi kuri ETS Kamenge turyoherwe nkuko vyama murakoze. Okay, nanje ujya nanje ntahari ko uwo munsi nanje hari igihe ugira akabazo. Turafise company yitwa Glamour Ladies, ndiwe tuzoba tujejwe protocol kuri uwo munsi. Protocol nziza cyane, dusanga dufise n'ibindi bisata dusanzwe dukora video vixen professional. Turamaze kugaragara mu ndirimbo nyinshi zitandukanye z'aba artiste bahani wacu ndetse no hanze y'igihugu. Umuririmbyi kuva muri WCB hari umukobwa yavuye iwacu yabonetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo byose ni ibikorwa turimo bisigura ko Black FM yatwizeye gukorana nabo. Nibaza ko bizogenda neza kuri uwo munsi. Hazoba ari protocol nziza cyane, umuntu wese azoza kuri uwo munsi arahawe ikaze. Protocol azoba ari nziza cyane, babakobwa b'abarundi kazi beza cyane bazoba bahari. Turafise n'ibindi dukora mudukeneye muzo dusanga ku mbuga zacu kugira dushobore gukorana namwe. So tubakomera amashi rero kuko buri muntu wese yafashe umwanya wo kuganira hano, kumbe dushobore guhereza umwanya bamenyesha makuru n'abanditsi bari muri kino kibanza bashobore kubaza ibibazo bitandukanye. Ibibazo tuza kubaza biza kuba vyerekeranye na bino mubona hano cyanye ino Black FM Festival deuxième édition, bitandukanye n'ivyaheze tuvyihorere tubaze kubijanye n'ibi. Turabaza ibibazo bitatu, amadeni nibabisubiza abandi baraza kubaza bitatu kugira nibavyibagire. Umwanya n'uwanyu. Nibaze yuko nishura ikibazo ca nyuma arico kindaba, ikindi naco kiraba directeur wa festival. Kucerekeye yuko hariho aba artiste batandukanye kandi bari ku rutonde. Nibaze yuko mwabonye amakava yasohotse y'aba artiste bazoza, aba DJ batandukanye. Kava ya nyuma yarasohotse gitondo nubwo nuba nawe ndi mu gupfa banza kuja ku telefone nka sirikira hose nkaraba. Rero media hari yoncika vraiment mugabo zizobatiriye ico ndakivuze hakiri kare, ntagire media izoza ngije guprofita pour guprofita. Tuzoraba turabazo twakoranye mbere wanashaka ha n'umuntu ataza atana posting ivyiwawe aguhana yide kameme. Media atatu yatumariye natwe ntatuba dukeneye ajya hantu. Mugadale voix normale nta muntu arihisha media, turakiyizi tugira amahoro. Abanyempano n'abafana babo tutaravye ngo tugomba kurya amafaranga muri festival, kwiza amafaranga ngo tugomba kuko barashaka Black FM d'abord intumbero yawo ni yahari kubera iki no gukuza ego bose ni kubavuga gukuza impano muga by'ukuri muri gute ubigenza gute. Rero Black FM Festival intumbero ya mbere ishira imbere no guhuza abanyempano n'abafana babo. Abanyempano rero uyu munsi mu baririmbyi Poshinema zogira akora amasante ushe canke abaguruka, abakinyi ba football, abakinyi ba basket, donc abatwenza abakora ivyese no kubahuza n'abafana babo. Murazi yuko show ya B-Fest ndayiteguye ari nka B-Fest wenyene nushira nko ku miliyoni kwinjira, ni bande bazoronka miliyoni facilement gamba. Nibaze yuko byinshi byavuzwe, ahubwo ikintu ca mbere kindi nagenda batumirire abamenyesha makuru cyane bari ngaha